Eka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mbaye kaze kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe mumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese tubahaye kaze abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabategurira. Reka rero nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyondeko uracurabona rakazujyana nyene pyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka kaze na muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha makuru umuhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira muri aka gatondo mu nyuma zuko amabanga yose ya CNDD-FDD ari wenyene umugambwe uri ku butegetsi nga mu gihugu cacu c'u Burundi ajeje gushigwa agaragara, aho nyene abanyagihugu batari bake bajeje kwiyonkora kuri uyo mugambwe. Amakuru rero dufise yo kwizegwa arateye ubwoba, munyemere rero tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Gushika ubu mbibutse yuko abanyagihugu batanguye kwiyamiriza Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zuko rero umenyesha makuru Bob Rugurika ahejeje gushira vyose ahagaragara, kandi bikaboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba afise uruhara rukomeye cyane mu bikorwa bitandukanye mu mabi ateye ubwoba yaba yibonekeza ngaha mu gihugu cacu Burundi, mu gihe wewe nyene yamara yahora nanone avuga yuko hari inkozi kibi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bikareba rero birimo igipfungu cishi cyane ari nyene mvo tugira ngo dutange ko umuco kubijanye n'ibi vyose biriko vyamba vyibonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbahaye kaze rero ndaza kubabwira amakuru akomeye cyane avuga yuko rero umenyesha makuru Bob Rugurika nanone ajeje gushirirwa ko umutahe umupfata ukamuta mu mvuto mu nyuma zuko rero yoca arengutswa nanone mu butungane nga mu gihugu cacu Burundi. Mu bihugu rero bishika bitanu nkuko amasoko yacu y'ibanga miro vy'umukuru w'igihugu ku munsi w'ejo haterana inama ikomeye cyane, ubwo nanone bivugwa yuko rero mu nyuma zuko Bob Rugurika yoba akidegemvya igihugu c'u Burundi abategetsi batari bakeyi bazahora mu njyane bivanye nuko amabanga akomeye cyane Bob Rugurika yiyemeje kuyashira ahagaragara. Mbibutse yuko rero ari wavyukije ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza, nanone bikaba vyarateye agashavu abatari bakeyi bivanye nuko rero Bob Rugurika yaciye nanone atuma umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu umuhisi Perezida Petero Nkurunziza yihagurukira akifatira mu minwe iki kibazo mu nyuma zuko yabazwa ibijanye n'urupfu rw'umugabo wiwe, ariko nanone ntagire ico ashikiriza akavuga yuko atabindi akeneye kugaruka ko. Ariko Denis Bucumi Nkurunziza amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko nyene yaciye nanone afata ingingo ikomeye cyane, akaba ariko aravavanura n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bivanye nuko biboneka yuko ari abicanyi. Bikaba mu nyuma zuko rero nawe nyene yatangiwe gukorwa ko amatoza bivanye nuko mu misi iheze kwigerekerezo rya gatanu ariho nyene yabwira Perezida Evariste Ndayishimiye kubijanye nanone n'urupfu rw'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza, mu nyuma akaza kumusaba cyane kwisubira ko agasaba ikigongwe kubijanye n'amajambo akomeye cyane yaheruka gushikiriza ashobora gutuma injyane zaduka hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda n'igihugu cacu c'u Burundi, n'abanyagihugu batagatangura injyane mu nyuma zuko twari duhejeje imisi itari mikeyi tuvuga rumwe. Amakuru rero dufise yo kwizerwa Denis Bucumi Nkurunziza mu nyuma zuko ahindura we abamugendanira biravugwa yuko rero yoba afise icoba n'igishika yuko ho bari umugambi ukomeye cyane wo kumugandagura. Ariko rero nk'uwizera Imana nk'umuntu yahora asenga Denis Bucumi Nkurunziza yasabwe nanone kuvavanura n'abari mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bisigurwa n'amasoko yacu nanone mu bamwegere. Bivugwa yuko rero Denis Bucumi Nkurunziza nanone ariko arahabwa amakuru n'umwe nanone mu bamenyesha amakuru batandukanye abakorera iradiyo ya RPA nkuko amasoko yacu avyemeza. Mbibutse yuko rero umenyesha makuru Bob Rugurika yahora atavuga rumwe n'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza, ariko nanone yaganutse yifatira mu minwe ikibazo kijanye n'ivyakozwe mu gipfungu ibijanye no kugandagura umuhisi Perezida Petero Nkurunziza, kari navyo nyene vyazuye icuka cibi ngaha mu gihugu cacu Burundi. Biboneka yuko abategetsi bamwe atagikozwe kuri Bob Rugurika bigiye nanone kubata nanone mu yabira nkuko amasoko yacu avyemeza. Ibi byose bibaye mu nyuma zuko rero hari nanone amakete
yatoraguwe nanone kwa Dieudonné Murengera-Ntwari wahoze arongoye ibanki nkuru y'igihugu BRB uko amasoko yacu avyemeza bikavugwa yuko rero Bob Rugurika ahejeje nanone kugaragara muri ayo maketi aho nyene yiyemeje nanone gushira ahagaragara kandi azosigurira abarundi ibijanye n'ivyibonekeje mu ntwaro ya CNDD-FDD. Amakuru rero dufise yo kwizegwa arateye ubwoba mu nyuma z'uko rero nubwo biruko nguko nanone na wa mama Burundi Margarite umugira neza onga mu gihugu cacu Burundi yama akora ibikorwa vyo gufasha abanyagihugu gushukunguru rero yoba ariko arahirwa mu nyuma z'uko rero biboneka yuko imvuga kuringa mu gihugu cacu Burundi zizama zizira akarenganyo. Mbibutse yuko rero nubwo biruko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ava mu ibero rikuru aho nanone Dieudonné Murengera-Ntwari apfungiwe atamerewe neza nkuko amasoko yacu avyemeza. Biravugwa yuko rero umwanya ku mwanya yoba yahatwe kugandagurwa mwisazi ijoro ubwo nanone abahora bacungerera kuri iryo boyero bamusanga mu cumba gito apfungiwemwo mu nyuma rero bakamutera ubwoba nkuko amasoko yacu ava muri iryo bohero avyemeza. Muze kunyemera rero tubigaruke ku makuru akomeye cyane twabateguriye aho turi buze kubabwira ibijanye n'ibiriko birakorerwa Denis Bucumi inkuru nziza mu nyuma z'uko avuze amajambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avuga yuko rero atanezerewe n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda kuko bishobora gukwega amatati. Mbibutse yuko Denis Bucumi inkuru nziza ari wenyene afise ijambo rikomeye cyane mu bakenyezi ngaha mu gihugu cacu Burundi aho biboneka yuko iryo avuze ricarishigwa mu ngiro gushika ubu rero. Mbibutse yuko rero yama akunzwe n'abatari bakeyi abanyagihugu turamufisiye ikizere umwanya ku mwanya rero Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kwisanga mu bibazo bitandukanye mu nyuma z'uko rero adashoboye gutwara abarundi gushika ubu bikaba biboneka yuko rero umwanya ku mwanya abategetsi bo bahejeje kugira ico bamenya kuvyaranze urupfu rw'umuyisi Perezida Petero Nkurunziza. Mbibutse yuko rero yacikana ku igenekerezo rya 6 ariko urupfu rwiwe rugatangazwa ku igenekerezo ry'umunani ruhesha umwaka wa 2020 ibiri nkuko amasoko yacu avyemeza. Bob Rugurika akaba yariyemeje gushira ahagaragara amabi yose yakogwa muri ivyo vyose muri ivyo bihe mu nyuma z'uko rero umuyisi Perezida Petero Nkurunziza yahabwa isumu iturutse mu gihugu ca Tanzania n'uwayimuhaye. Tukaba tugira ngo rero tuze kumugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye hari ibiriko birakwiragizwa ngaha mu gihugu cacu Burundi n'ibindi bigiye bitandukanye bivugwa nanone kubijanye n'umugambo ukomeye cyane wo kugandagura Denis Bucumi Nkurunziza nkuko vyagiriye nkuko abari begereye nanone umugabo wiwe babimukoreye. Amakuru rero dufise arateye ubwoba muze kunyemera tubigaruke ko nanone Imana irashobora gukora igitangaza ngaha mu gihugu cacu Burundi. Murabandanya muraraba ivyo Imana igiye gukorera igifyoti nanone mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Amakuru rero dufise yo kwizegwa arateye ubwoba muze kunyemera vyose tuze kubigaruka ko ese amakete yatowe kwa Dieudonné Murengera-Ntwari ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yibaza imvona none ibintu biriko biraja agaragara agaca afata ingingo ikomeye cyane yo kurungika abo mu iperereza ryiwe nanone kuja kwisakira ku nyubako ya Dieudonné Murengera-Ntwari ubwo nanone bivugwa yuko rero hatowe amakete ateye ubwoba arimo inzandiko zitandukanye bivugwa yuko rero kandi bikekwa yuko Dieudonné Murengera-Ntwari yahora akorana n'umenyesha makuru Bob Rugurika. Ariko nanone amakuru dufise yo kwizegwa arateye ubwoba bikaba mu nyuma z'uko rero Dieudonné Murengera-Ntwari ngo yahora akorana nanone na Jules Ndihokubwayo nanone yakuwe mu mabanga yo kugendanira umukuru w'igihugu mu misi iheze nkuko twahora tubibashikiriza kuri iyi mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Muze kunyemera rero dutanga umuco kuri ibi vyose biriko vyama bivugwa nga mu gihugu cacu Burundi aho inkozi y'ikibi ziriko ziramba zibonekeza na cyane ko zishobora gutera agashavu abatari baki amateka akisubiramwo ivyabo mu mwaka wa 2015. Mbibutse yuko amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye guhagurutsa abanyepolitiki batari bake bamusaba kwisubirako kubijanye n'amajambo akwega akarambaraye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye biboneka yuko abahora bamutegurira ivyo ashikiriza imbere y'abanyagihugu gushika rero nabo nyene bagerame bivanye nuko ingingo ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yaganuka ko mu ijambo risoza umwaka yari ingingo itari yavuzwe ko n'abanyepolitiki batari bake. Munyemerere rero mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye tubanze dutangurire ku makuru akomeye cyane avugwa nga mu gihugu cacu Burundi aho mabaye umugabo akiri muto yishwe acumiswe. Ni munyuma z'uko rero Alfred
Mpawe nayo yaricishijwe ibibugitana cyane kuri uyu wa kane ku mutumba wa Kabere uheze nanone muri komine Mabayi muri iyo ntara ya Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Umuryango n'ababanyi basaba ko hoba amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bubishi. Igipolisi c'Imabayi kimenyesha ko babiri mu bikekwa bahagaritswe ku mvo z'amatoza. Ariko inkuru ya Burundi News TV iryo bara rero ryaguye hafi saa 3 z'ijoro kuri uyu wa kane uheze nk'uko amasoko yacu avyemeza. Alfred Mpawe nayo yaratashe avuye mu kirabo none aho yacumitwa imbugita mugikiriza nanone n'umurwi w'inkozi z'ikibi zitaramenyekana gushika uyo munsi. Amakuru rero dufise uyo yishe biravugwa yuko uwo yishwe nanone bivugwa yuko rero yishwe bunyamaswa ibintu bitavugwa kandi byama biboneka nga mu gihugu cacu Burundi aho nanone ariko haribonekeza inkozi z'ikibi ziriko ziragandagura abantu. Amagara y'abantu rero akaba ageramiwe mu gihe rero yariko aritegurira kwinjira mu muryango w'urugo abamwe. Amakuru rero dufise ababanyi rero nuko bagaragaza umubabaro umuryango nanone uwo yishwe usabira ibihano bikurikije amategeko abakoze ubwo bwicanyi. Alfred rero nta muntu numwe bari bafitaniye amatati muri ako gace kacu, niko rero umugenzi wiwe agaragaza umubabaro. Umuryango rero umunyamabanga ntayegayezwa nanone wa mustanteri wa komine Mabayi aremeza ko ubwo bwicanyi bwabaye. Igipolisi rero kivuga ko cuguruye amatohoza. Abantu babiri rero baramaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza ariko araba. Mbibutse yuko rero ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira, reka tuyabandanirize muri Ngozi kubiriko biraba na cyane ku matati ari hagati y'amatongo. Mu nyuma z'uko rero amakenga kwinyagwa ry'amatongo y'abanyagihugu n'ishengero Angilikani. Amakuru dufise rero nuko imiryango ishika 18 yo ku mutumba Nzove muri komine Mumba intara ya Ngozi uburaruko bw'u Burundi yaritwaye na cyane ivuga ko yanyazwe amatongo ahabwa ishengero Angilikani. Iyo miryango rero ivuga ko ifise impapuro ziranga amatongo yabo ko rero mu gihe ishengero Angilikani rigomvye ayo matongo nanone ryo baronderera ayandi babamwo. Inkuru ya Burundi News TV kubw'amasoko yacu abo bene igihugu nanone ayo matongo bavuga ko rero bayaguze mu myaka y'1978 ku ntwari y'umukuru w'igihugu Jean Baptiste Bagaza. Imbere yo kuyagura ayo matongo rero yari ayishengero Angilikani userukizi bwibuye nanone bwari bwayagaburiye abayiyoboye nanone babwo. Muri ico gihe hariko rero harashigwa mu ngiro umugambi w'umukuru w'igihugu w'ico gihe. Ayo matongo rero yaragurishijwe kubw'amasoko yacu abo bariko barakugwa mu matongo bayaguze rero mwaka w'1980 bayabamwo gushika mwaka w'1993. Imbere rero yo guhungura yo guhunga urwimo nanone rwakurikiye igandagurwa rya Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu w'umuhutu nanone wa mbere yatowe akagandagurwa uwo mwaka nyene. Ariko nanone ni nyuma yo kuva nanone muri ayo matongo iyo miryango ivuga ko yabandanije kuyakoreramwo gushika mwaka w'2023. Imiryango rero yaratangajwe nuko yatswe amatongo ahabwe ishengero Angilikani. Iyo miryango ishika 18 nanone itomora ko yaguye mu gahundwe mu gihe iryo shengero ryasaba abajejwe intwaro guhagarika ibikorwa vya bene amatongo kugira ngo riyasubireko. Abo banyagihugu rero ndibatahura impamvu iryo shengero ryarindiriye iki gihe cyose kugira ngo riyatware. Mu nyuma z'uko rero kugira ngo ryetware bivuga yuko rero basaba ko hoba ko amatoza canke badohe rero ayandi asubirira ayo twari dufise. Abajejwe intwaro bafashe rero ikibazo mu minwe. Ni mu nyuma z'uko rero buramatari wa Ngozi Desire Minane yarashitse muri ico kibanza kuri uyu wa gatatu heze kugira ngo rero yumvirize impande zibiri ziri mu maptati. Amakuru rero dufise nuko indongozi nanone y'iryo shengero zivuga ko zitemera impapuro z'ubuguzi bw'ayo matongo ari nayo mpamvu nanone izayasubiye ko. Buramatari Minani yasavye ko hoba ko nanone abantu batatu baserukira uruhande rumwe kugira ngo nanone baganire kuri ico kibazo mu biro nanone iwe ku munsi wa kabiri w'indwi itangura. Amakuru dufise rero ivyo biganiro bidatoye umuti nuko nanone ngo muzoca mwitura ubutungane, niko buramatari amenyesha. Mbibutse yuko rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi biteye icoba n'igishika abatari bake mu nyuma z'uko rero biboneka yuko umwanya ku mwanya ibintu biriko vyaduka. Mu nyuma z'uko rero basaba ubutungane kugira ico bukoze. President Evariste Ndayishimiye yahora avuga ikibazo c'ubutungane ko nanone
abacamanza ari bo nyene bariko barica igihugu cacu, bikamenyeshwa yuko rero umunyagihugu wese ategerezwa kugira uruhara rukomeye cyane mu gutanga amakuru kubijanye no kudoma urutoke kuri aba bose baba bariko baribonekeza mu nkozi z'ikibi. Ubutungane rero nanone nibukosore kandi butunganiriza abene gihugu, niko bamwe basaba bivanye nuko biboneka yuko rero ibiriko biraba ngaha mu gihugu cacu Burundi ari akamaramaza. Muze kunyemera rero tuzobategurire iyo nkuru n'iyindi tuivuga kubijanye n'ubutungane bwo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biriko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane aje kudushikira mu nyemere tuyabandanirize kuri aya twabwiye mu funyo aho twabwiye rero umugambi ukomeye cyane wo gufata nanone uyu wahoze nanone akorera nga mu gihugu cacu Burundi, mu nyuma nanone akaja mu buhungiro ari we nyene uyu mumenyesha makuru wi radio RPA. Nanone bivugwa yuko rero ahejeje kwangiza no gusambura ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu nyuma zuko yiyemeje gushira ahagaragara amabanga yose yaranse ibijanye n'ivyabaye mu ntwaro nanone ya nyene icubahiro umuhisi President Petero Nkurunziza n'ibindi vyama vyibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi, aho yivugiye mu majambo yiwe akomeye cyane ko President Evariste Ndayishimiye akwiye gufatwa agatabwa mu mvuto bivanye nuko rero akwiye kubazwa ibijanye n'ivyo ariko arakorera igihugu cacu Burundi, aho biboneka yuko igihugu cacu gishitse aho umwasi ashaka. Mu nyuma zuko President Evariste Ndayishimiye wewe biboneka yuko atakibazo na kimwe kigeramiye abene igihugu ashobora gutunganya, ahubwo wewe ico ariko yama akwega ari akarambara. President Evariste Ndayishimiye ibiriko biraba vyose abigerekera ku gihugu kibanye c'u Rwanda, amenyesha yuko ibura ry'igitoro, ibura ry'amafaranga y'agaciro, ibura ry'umutekano n'ibindi bitandukanye nga mu gihugu cacu Burundi, ivyo vyose biri ku gatwe k'igihugu kibanye c'u Rwanda. Ivyo rero bikaba vyarashavuje abatari bakeyi b'abanyepolitiki nga mu gihugu cacu Burundi, aho basaba umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kwisubira ko kuri ayo majambo, agasaba ikigongwe. Nanone ni ibintu bidashoboka yuko umukuru w'igihugu yokivuguruza ku majambo yashikirizwa bivanye nuko biboneka yuko Evariste Ndayishimiye yayavuganye agashavu. Mbibutse yuko igiteye ubwoba n'igishika ku batari bakeyi no ku bakunzi ba Denis Bucumi Nkurunziza, biboneka yuko umwanya ku mwanya nanone ashobora guhagarikwa umutima nkuko vyagirirwa umugabo wiwe umuhisi President Petero Nkurunziza. Keri Nkurunziza rero akaba yifatiye mu minwe iki kibazo gikomeye cyane, aho nyene abona yuko umuvyeyi wiwe amuvyara, biboneka yuko rero yoba ageramiwe. President Evariste Ndayishimiye ku munsi nanone uheze niho yaca afata ingingo ikomeye cyane yo guhindura nanone abahora bagendanira umutambukanyi w'umuhisi President Petero Nkurunziza. Biboneka yuko rero hoba hari ikintu kitamenyerewe kandi citoroshe kigiye kuba kigiye gushika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tukiri kuri iyo ngingo, bibutse yuko Denis Bucumi Nkurunziza nanone yagirizwa kuba yarashigikiye ivyavuzwe kandi yaba yarashigikiye ivyavuzwe n'umenyesha makuru Bob Rugurika akorera iradio ya RPA nkuko amasoko yacu avyemeza. Umwanya ku mwanya rero arashobora nanone kugirirwa nabi nkuko biboneka yuko rero mu ntwaro ya CNDD-FDD biboneka yuko rero ubandanije ayibashira hanze aca nanone ahigwa kandi akagirwa nabi. Mbibutse yuko ari benshi bapfunzwe nga mu gihugu cacu c'u Burundi bazira akarenganya. Umugabo ndakubwire ibiriko birakorerwa nga mu gihugu cacu Burundi biteye ubwoba. Mu nyuma zuko rero President Evariste Ndayishimiye wewe yama aboneka yuko nk'umuntu mwiza nga mu gihugu cacu c'u Burundi, nk'umuntu atunganiriza abene igihugu, ariko nanone imyedogo akaba atari mikeyi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ukuri nukuhe muze kunyemerera tuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Bibaye mu nyuma zuko rero twabwiye mu funyo ayandi makuru avugwa mu nyuma zuko President Evariste Ndayishimiye ashize ko iperereza ryiwe nanone rija gusaka nanone ku nyubako ya Dieudonné Murengerantwari wahoze ari nanone umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Bimenyeshwa yuko rero abo nyene baroherejwe kuri iryo tegeko rya President Evariste Ndayishimiye. Bivugwa yuko rero hari impapuro zatoragugwe ariko zivugwamwo rero dosiye ikomeye cyane y'umenyesha makuru Bob Rugurika, nanone ni dosiye y'umuhisi President Petero Nkurunziza. Biboneka yuko rero umwanya ku mwanya ibintu bikomeye cyane, hano none bagiye gushira ko umutayi uhiga nanone Margarite na Bob Rugurika nkuko nanone vyahejeje nanone gushirwa mu minwe y'igipolisi mu bihugu bishika 5 bitandukanye. Abari nanone mu biro vy'umukuru w'igihugu bamenyesha yuko hari impinduka zitandukanye mu nyuma zuko rero President Evariste Ndayishimiye asabwe n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye Ndayubaha gucungera uwahora nyene ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu ari we nyene Jules General Ndiho kubgaye. Amakuru rero dufise arateye ubwoba, muze kunyemera tubigaruke ko makuru akomeye cyane twabateguriye, aho nyene turi buze gutanga umuco kuri ibi vyose biriko vyama bivugwa nga mu gihugu cacu Burundi, amatati hagati y'abategetsi n'ibindi bitandukanye.
mu kiganiro turi buze kubashikiriza turaza kubashikiriza ijambo rikomeye cyane rya bamwe mu banyepolitiki bari ngaha mu gihugu cacu Burundi bamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ivyiwe biheze nabi. Amakuru dufise ateye ubwoba mu gihe biboneka yuko rero Denis Bucumi Nkurunziza ariko yagirizwa ubwiyorobetsi mu nyuma zuko asabwa kuvavanura n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Biboneka yuko abadede ngo ari abicanyi, bikaba vyashikirijwe rero n'umunyepolitike akomenga cane nga mu gihugu cacu Burundi, abona yuko rero Denis Bucumi Nkurunziza nk'umuntu akunzwe n'abanyagihugu batari bakeyi. Biboneka yuko rero adakwiye gukorana n'izi nkozi z'ikibi zirongoye kandi zitwara abanyagihugu mu karyo katari kumunyemerere. Tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye, aho nyene hategekanywe gutora nanone ikiziga nanone mw'iwero rikuru rya Gitega, ariko nanone amakuru dufise akaba ateye ubwoba nkuko nanone tukiriko turategura iyo nkuru kumva z'umutekano w'abanyagihugu. Munyemerere tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye. Ikudeta iriko iramota nga mu gihugu cacu Burundi, umwanya ku mwanya Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora guhagarikwa umutima mu nyuma z'uko rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahejeje guhagurukira Perezida Evariste Ndayishimiye, aho gushika ngo rero ibihano bibandanya ku gihugu cacu c'u Burundi. Ntibuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo natwe twabateguriye. Iyi ndi Burundi News TV.